Kasubire ndabahe kaze inshuti banywanyi mubana natwe amakuru n'ibiganiro tubandanya kubashikiriza kuri muresha kuri yanyu mukunda cyane imwe Rudende ya Isange TV. Uyu ni umwanya w'amakuru ageze uko bwira ijoro n'amakuru mushikirizwa n'umuresha kuri yanyu mukunda cyane imwe Rudende ya Isange TV. Muresha kuri bashikiriza amakuru n'ibiganiro biba bigezeho kandi biba byakorewe amatohoza mu bisata bitandukanye, haba muri politiki, mu nkino, mu iperereza, ngateka kazi na muntu, mu migenderanire ndetse n'andi makuru yose abarika aravugwa ngaha mu kibano. Ndabakengurukiye mwese rero mudukurikira muri mu mihinga itandukanye n'amakuru agezweho mw'iri joro mugira mushikirizwe kuri muresha kuri yanyu mukunda cyane ya Isange TV. Kaze rero makuru tugira tubashikirize mw'iri joro, amakuru araza gushimikira ku ngingo nkuru zikurikira. Mu gihe igihugu cy'u Rwanda ndetse n'igihugu cyacu cy'u Burundi bitameraniye neza, aho rero umukuru w'igihugu cy'u Burundi Evariste Ndayishimiye avuga ko igihugu cy'u Rwanda ngo coba gicumbikiye abasi bagize uruhara muri kudeta yakozwe mu mwaka wa 2015, ndetse ibyanatumye perezida w'u Burundi Evariste Ndayishimiye afata ingingo yo kugara imipaka ihuza ibihugu vyompi, akagiriza leta y'u Rwanda ko yaba ngari umwasi w'u Burundi. Perezida Evariste Ndayishimiye yabishimikiye ko ubwo yagendera intara ya Kirundo, ndetse mwana navyumvisha ubwo yaganiraga n'umumenyesha makuru wa BBC ndetse n'uwa France 24. Ibi byose yabigarutse ko avuga ko leta y'u Rwanda ngicumbikiye abasi b'u Burundi, ndetse uyobe ndafise uruhara ngo mubashaka gutembagaza ubutegetsi bw'u Burundi. Mu gihe leta y'u Rwanda yo ihakana ibyo byose yivuye inyuma, ikavuga ko atayihuriye n'imigwi yitwaje ibigwanisho yo bishaka guhungabanya umutekano w'u Burundi. Perezida Evariste Ndayishimiye yagabishije abanyagihugu b'u Burundi ababarira ko ngo batagomba kuryama umukondora josingo kuko boba bafise umwanzi gashobora kuba isaha n'isaha yo kwinjira mu gihugu cy'u Burundi, ndetse abwira abanyagihugu ko ngo batazokwemera gupfa nk'impene nk'ibyashikiye abanyagihugu ba Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo. Acavuga ko rero ngo abanyagihugu b'u Burundi bazokwigwana ko kandi ngo igihugu cy'u Burundi gikomeye cyane ngo atawopfa kukivogera uko giboneye. Ivyo rero Perezida Evariste Ndayishimiye yabivuze mu gihe kandi yari yarafashe ingingo yo kugara imipaka ihuza ibyo bihugu byompi, ndetse akavuga ko leta y'u Rwanda ngo idashobora kuzogira umubano n'u Burundi mu gihe itarafata ingingo yo kohereza abasize bagize uruhara muri kudeta yakozwe mu mwaka wa 2015. Umuvugizi wa leta y'u Burundi Guillaume Gatoni ubwo yaganiraga n'abamenyesha makuru yavuze ko ngo mu gihe ngo leta y'u Rwanda yova mu gacerere igafata ingingo yo kohereza ngabasize bagize uruhara muri kudeta abo yita ngabasi b'u Burundi, ngo imipaka yoca yugururwa ku mpande zompi kandi ngo itosubira akugagwa. Ibi rero Perezida Evariste Ndayishimiye yabivuze yumvikanisha ko avuga ko ngo hoba hari imigwi yitwaje ibigwanisho ifadikanya na leta y'u Rwanda mu guhungabanya umutekano w'u Burundi. Gusa ibi ni ibintu leta y'u Rwanda idahengeshanya guhakana yivuye inyuma, ikavuga ko atahihuriye n'imigwi yitwaje ibigwanisho yoba ishaka guhungabanya umutekano mu gihugu kibanyi ico Burundi, mu gihugu nyene ngo caba kibanyi cabo nyene ico Burundi. Ibi kandi biruko mu gihe rero kuri iryenekerezo rya 12 Rusama 2025 kuri uyu mugoroba rero hari amakuru yihuta cyane adushikiye ku byo babishikiye umusirikare, bikavuga ko rero yoba agandaguwe. Kuri ubu rero amatohoza harakomeje kugira ngo haze kumenyekana icoba giteye urwo rupfu rw'uwo musirikare, nkuko nyine tubyiganirwa na bamwe mu bari ngaho. Ngoziho amakoperative sangwa 628 yo muri komine Gashikanwa niyo atashoboye kuriha amafaranga yose yahawe na leta. Koperative imwe yari yahawe imiliyoni 200 zo kurangura imigambi ahanini y'uburimyi n'ubworozi, imitumba 24 ya komine Gashikanwa yose icihabwa imiliyoni 480 y'amafaranga y'amarundi. Inyuma yo kurangura imigambi y'uburimyi n'ubworozi, koperative 18 zararisha amafaranga yose zahawe. Komine Gashikanwa ikaba imaze gusubiza 441 ndetse n'ibihumbi 745 n'amafaranga ijana y'amafaranga y'amarundi angana n'ibice 92 kwijana. Zimwe mu ntambamyi zatumye ngo batariha harimo itunganywa ngo ry'imigambi itaragenze neza, abayobozi b'amakoperative batacungereye neza
itunga ry'amakoperative. Ivyo ni ivyashikirijwe kuri uyu wa 10 Rusama 2025 na Abizimana Korode, umuhanuzi wa Mustanteri wa komine Gashikanwa ajejwe ibibazo by'ubutunzi n'iterambere mu mwirimburo wabaye ku musi wahariwe amakoperative sangwe, hamwe ndetse no kurabira hamwe ivyo komine Gashikanwa yaranguye mu myaka 5 iheze, no kuvuga kuva muri 2020 gushika 2025. Muri ivyo bikorwa yashikirije ko impene 3799 arizo zashamuriwe abanywanyi b'amakoperative, mu gihe kandi ayo makoperative yarishe imiliyoni 1,638,665 y'amafaranga y'amarundi mu Okigo OBR. Abayoboye amakoperative bakamenyesha ko inyuma yo kuriha amafaranga bari bahawe na leta, ubu ngo batunze ibintu bigizwe n'impene 1307, inkwavu 1252, inka 21, hamwe n'amatoni arenga gato 600, amatoni 68 y'intete z'ibigori. Kubatarayasubije rero bakaba basabwa kuriha iryo deni mu kurangura imigambi utomoye kandi ngo bakurikize integuro bisunze. Teofile Nibizi, Mustanteri wa komine Gashikanwa, ari kumwe na Felix Niragire, umukuru w'inama mpanuzwa jambo ya komine, bakaba barakengurukiye abo bose bagize ico bakoze muri iyo myaka 5, bakongerera koko abanyagihugu bo bandanya babumbatira amahoro n'umutekano, birinda ivyo bacanishamwo cane muri ibi bihe vy'amatora vyimirije. Abayobozi b'ayo makoperative yarishe amafaranga yose, hamwe ndetse n'abakuru b'imitumba 18 ayo makoperative akorerako, hamwe ndetse na Abizimana Korode, umuhanuzi wa Mustanteri yakurikiranye ayo makoperative, bakaba bahawe impapuro ziteka zerekana ko barishe neza kandi ngo babandanya imigambi y'iterambere. Komine Gashikanwa ikaba ibaye ya mbere mu ntara ya Ngozi yerekanye ivyo yaranguye mu myaka 5 iheze. Mu yandi makuru kandi tunyarukiye n'ubundi kubiriko biravugwa ngaha mu Burundi, reka turabire hamwe ibiriko biravugwa mu Burundi, aho rero umwana wenye n'icubahiro umukuru w'igihugu cy'u Burundi Evariste Ndayishimiye yahejeje amashure ya kaminuza mu bijanye n'ubuhinga bwa politike no kurwanya ubugizi bwa nabi muri kaminuza ya Gonzaga yo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Uyu mwana ngo akaba yagaragaje ubutwari mu kwiga nk'uko biri mu butumwa mama wiwe ari nawe nyene mutambukanyi w'umukuru w'igihugu cy'u Burundi Angeline Ndayishimiye yashikirije. Akaba yize igisata ca science politique et criminologie, mu Kirundi twovuga ko ari ubuhinga bwa politike n'ubugizi bwa nabi. Muri ivyo vyigwa ngo biga ibijanye no kumenya ivy'ibikorwa by'ubugizi bwa nabi, ngo kandi bafasha mu gushiraho uburyo ngo bukenewe kugira ngo ntihagire ubugizi bwa nabi n'ivyaha ngo bisubira kuba nk'uko bishikirizwa nyene n'abahinga mu bigisha ngaho nyene muri iryo shure ngaho muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Mu Burundi kandi abakomiseri bashasha baheruka gutorwa ngo barongore umugwi wigenga ujejwe agateka kazina muntu CNIDH, kuri ubu bakaba bahejeje kurahira. Ibirori byo kurahira by'aba bakomiseri bashasha batowe kugira ngo barongore umugwi wigenga ujejwe kwitaho no gukingira agateka kazina muntu mu Burundi CNIDH, bikaba byabereye mu ngoro y'abashinga amateka aho basanzwe bakoranira mu Kigobe kuri uyu wa 12 Rusama 2025, imbere y'umukuru w'igihugu cy'u Burundi Evariste Ndayishimiye ari kumwe n'abagize inama nshinga amateka ndetse na nkenguza amateka nk'uko tubishikirizwa.
Naho mu Kayanzaho itangwa ry'amakarata y'abazotora ngo byagaragayemo utunenge duto duto, hamwe abaje gutora amakarata ngo baza atakaranga muntu bafise, kugenzura umwidondoro wabo ngo bikaba bigorana, ahandi naho ngo hakibonekeza ubudasa hagati y'inimero z'akaranga muntu hamwe ndetse n'izanditse ku mafishe yo yavuye muri seni. Abatora ayo makarata ku mukoro mu gisagara ca Kayanza bakidoga ko ngo batonze amasaha arenga 2 ariko ngo batararonka ayo makarata. Utwo tugorane rero abajejwe umugwi w'igihugu ujejwe amatora twavuganye kuri ngendanwa, bavuze ko udukosa ngo duto nk'utwa nimero zitandukanye kuri karangamuntu no ku mafishe ngo yavuye muri seni, ariko umwirondoro wose usa ngo tutobuza utora ikarata ngo kuyitora, ari nako baciye babigenza nk'uko twabishikirijwe na bamwe mu bari muri ico gikorwa. Reka bashimire mwese mwari kumwe natwe makuru twabashikirizaga mw'iri joro, dusozereye amakuru yacu ngaha, turaza gusubira mu gatondo mubandanye mukurikira amakuru y'ibiganiro tubandanye gushikiriza kwimuresha kuri yanyu mukunda cyane mwe Rudende ya Isange TV.